ntukifuze itunga rya mugenzi wawe utazi ukuntu yarironse. Ntukifuze kubaho nka mugenzi wawe utazi ukuntu abayeho by'ukuri. Kuko benshi bijya batwereka ku mbuga zitandukanye, YouTube, Facebook ndetse n'izindi mbuga, Instagram, TikTok n'izindi, bitandukanye n'ubuzima babayemo by'ukuri. Rero bijya ntibizogukange. Kandi ugiye kuraba abenshi kugira ngo baronke burya butunzi baba batanze ibiguzi bitandukanye. Wewe shishikara usenga Imana, uyizere, wizere ko ibyo uyisaba ibikuronsa byose nk'uko wabisabye. Rero wicika intege, kora cyane. Ibyo umaze gucamwo bikomeye sibyo byinshi. Ni hehe waciye abantu benshi bari bazi kutazoshika? Siho henshi. Ibyo umaze gukora abantu benshi bari bazi ko bitazoshoboka, sibyo byinshi. Haguruka rero ukore cyane, ukore usenga Imana, wicika intege, naho uzoharengana. Umutwaro wawe uba umutwaro wawe ku giti cyawe, ntugusangire n'abandi umutwaro wawe. Kuko hari abantu benshi baba bafise umutwaro bakibaza ko uwo mutwaro ushobora guhera kubera babyiganiye naka, canke se kubera babwiye abo basengana hamwe ati fise umutwaro sengera. Inshuti, reka nkubwire, abantu twarabaye nabi. Bajya wirirwa uha umutwaro ngo bagusengere, bajya musengana, benshi muri bo abana beza. Bajya nibo birirwa bagusengera nabi ngo imitwaro yawe ntiyishugwe. Bajya nibo birirwa bagusengera nabi ngo amasengesho yawe ntiyishugwe. Ntubizere cyane. Isi yarabaye nabi, kandi uzorabe abantu babi benshi bari mu bantu byitwa ko dusenga. Benshi binyegiza inyuma y'amasengesho kugira ngo babashe gukora ibibi bafise aho bihisha. Mugenzi, senga Imana, wizere Imana izogushoboza, igushitse aho utakeka ko woshika.